Mu misi iheze twahera kubabwira ivya wa munyagihugu afunzwe kubera yafashe ingingo yo kurarira ibondo ryiwe kubera bari bamuzigirije baguma bagiba. Ivyo rero twabishikirije mu rugendo rw'igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatandatu. Twarabonye ko yatewe n'umusuma, hanyuma uwo musuma akamutema, agoba mutema irya kabiri, nawe ngo yaciye agifata aca aramwivuna. Uwo musuma mwarumvise ko yaciye apfira ngaho nyene, hanyuma twarumvise yuko umunyagihugu yari arariye ibondo ryiwe yaciye atabwa mu mvuto arafungwa. Hirya y'ejo rero yaraburanishijwe, inyuma y'amasaha 48 baca baramusomera urubanza. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Baca baguma banyiba harashika igihe nca ndafata gahunda yo kuja kurarira. Ngiye kurarira niho uwo munsi mw'ijoro rya sasita haca haza umuntu aje kuryiba, aramanza aratora irya mbere aragenda kubera agatiro kari kanciyeko. Agarutse atanguye gutora irindi niho naca mpaguruka ndamubwira ati garukiriza aho nyene tujye imbere y'ubutungane kugira ngo badutunganirize. Ngiye kumufata, icyo yakoze je sinamenya ko yari afise igipanga, aciye asokoranya igipanga aca arantema. Amaze kuntema agira ngo atemere igira kabiri kugira ngo niburi ngira ngo amarire, Imana ikirakinga nca ndakwepa nya gipanga kica kigwa aho mvuye, niko kuca ndagitora nanje ndamutemye acagira ko apfa. Rero mw'iryo joro nyene baciye banjana ku bitaro, banjanye ku bitaro nca mara indwi mu bitaro ntazi niyondi, niho kuca ntoye ubwenge nca numva amakuru ko uyo muntu yapfuye, nca mbona cungerewe n'igipolisi. Maze gutora mitende niho baca banjana kuri peje harya Inyanzarake ko je mvuka imugerama. Banjanye harya ndahamara indwi, baca bambanaho bandugana indi Makamba. N'ubu rero fungiwe ngaho i Makamba nyene kuri parike. Rero ivyanje ntako biriko biragenda kuko naragiye gusamba ku mu magistra, ngiye gusamba rero ukwezi kugira gukwiye kuzokwira ku munsi wa mbere, nta kintu na kimwe ndabona kiriko kiragenda. Hirya y'ejo rero ku munsi wa mbere niho yaburanishwa, aravuga ingene vyagenze. Sentare iriko iramwumviriza, niko guca babaza umushikirizamanza bati mbega umusabiye iki? Uwo nawe rero ngo yaciye amusabira yuko yoba arafungwa ivy'agateganyo ngo kumvo z'umutekano wiwe. Uwo munyagihugu vyaramutangaje gose, ngo niko guca baza ati none iyo igipanga ca kabiri kingema ngaca mpfa, amatohoza mwari kuyakora gute jewe napfuye ntakiriho? Uwo munyagihugu wewe yasavye yuko yorekugwa akidegemvya. Nuko rero baca bamubwira bati genda urindire amasaha 48 tuzoca dusoma urubanza rwawe. Amasaha 48 amaze guhera, sentare yaciye isoma rwa rubanza nk'uko yari yabivuze. Kopi y'urubanza ivuga ngo Mpawe n'Imana Celestin aguma apfunzwe ivy'agateganyo. Uko niko ruciwe kandi rusomwe mu ntahe y'icese yo kuwa 23 Gitugutu umwaka wa 2024. Nuko
urubanza ntigwarenzaho. None nk'uko twamye tubivuga, uwo munyagihugu mwumva ariko arazizwa iki? Twari twavuze duti mu vy'ukuri uwo munyagihugu ariko azira ubusa yarivunye. None mwumva sentare yoyo hari icaha yamutoyeko ntakiriho? Nitwumva ukuntu rero vy'ukuri yoguma apfunzwe ivy'agateganyo, kuko kuguma mu gasho aba ariko ahomba ibintu vyinshi, naho bavuga ngo ni kubw'umutekano wiwe. Mwene aba ni bamwe baca bibagirirwa mu gasho akazomara imyaka iyo, kandi vy'ukuri bigaragara ko atacaha sentare imwagiriza. Hari abantu benshi mu busho usanga bagiriwe ibintu nk'ibi, kumbure kubera hariho abandi bantu bagize bati be muramudupfungira. Ibi bikaba vya bindi umushikiranganje bavuga ngo mukanye umuntu, bakamukanya akazomara iminsi n'imisi mu buroko kandi atacaha yagira. Turasubiye gusaba yuko uwo munyagihugu yofungurwa. Ngo umumajisira nawe yaruciye, akaba ari umumajisira yitwa Aruma. Turasavye Aruma ko yokwisubirako agafata ingingo ibereye y'ukurekura umwenegihugu kugira ngo atahe abandanye imirimo yiwe. Kumbure n'ibondo ryiwe rishobora kuba ryaciye ryononekara, kino gihe akaba amaze guhomba ibitari bike. Ngo naguma apfunzwe ivy'agateganyo. Voilà, ngo niko rubanza rwaciwe. Imana rero nibahezagire mwese aho muherereye. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turasubiye kumuha kaze. Ndasubiyemwo uwo munyagihugu apfungiwe ubusa. Narekugwe yegere umuryango wiwe abandanye ibikorwa vyiwe.